nta kintu kinezere nk'iciye ahantu ku gatumba kanaka ugasanga hari akazu keza biraryoshe. Umwe wese agerageze muhiri wabo ahakunde ahakorera akagambi akariko kose naho koba gatoye kazotuma Uburundi abantu bose bakanura. Je nubatse muhira cyambwira abantu yuko atanumwe azoza kundamutsa atambaye ibirato kubera bazi ko baji wanje aca aronka inzimano. Bari yaraje akabaza koga agacambara ibirato agacaza n'utagira ibirato yacaza. Hariho abagabo b'ibigaba aronka amahera agacaja kugura inzagwa aho kugura ikirato apfume yambara yeboyebo. Muga muduze burya murashobora kubahindura mu mutwe kuko mwaduze ruguru. Aha twafata ingingo uwo mwaka ntihohera ata murundi n'umwe atambara ibirato. Umurundi wese tukamubona yambaye ibirato. Erega basigaye batambaye ibirato ni bakeya. Hari ibintu bibiri nabonye vyoroshe: kugwanya nyakatsi no kugwanya miguu wazi. Twihe intumbero tuvuge tuti iyindi kongere izoza ata murundi numwe atambaye ibirato mu gihugu. Twihe intumbero tuza tuvuga tuti iki tugikure mu nzira. Tuyikure mu nzira. Kutambara ibirato ni ikimenyetso cy'ubukene cy'ubworo. Kutambara ibirato ni ikimenyetso cy'ubworo, si ikimenyetso cy'ubukene, ubworo butindi. L'incapacité yawe ibonekera ingene umuryango wawe wifashe. Kera je nkiri umwana iwanyu mwarigeze mubona nyumba 10. Oya ubu umukuru w'umutumba atagira intebe muhira. Kuva kera kugira umukuru w'umutumba ofisi inyegamo. Waba ufise radio akaza kumviriza amakuru. Udafise radio ntibaguturaga umukuru w'umutumba. Nk'ijambo rimwe bw'irongora badutegereza kuba wewe uwerekanye ko ushoboye. None udashoboye woshoboza abandi gute? Cyenda vyibuka. Ugenda miguru wazi ntushaka ko umukuru w'umutumba. Ntiwashaka ko umukuru w'umutumba.